nta surprise nimwe yabayemo hacyo uretse ko ivyo nabonye byose nari ndavyiteze maybe bishobora kuba yabaye surprise ku bandi wibyabaye byose ugenda ugafata sare ijamo abantu amajana 7 ugasanga waronse hafi kimwe ca gatatu cabo wari witeze umva nibaza ko mu Burundi atamukinyi wa film aragera kuri urwo rwego rwo kuba yo kwicarika abantu amajana 7 muri sare kandi bose barisha ibihumbi 10 vyabo urumva rero kugenda ugasanga sare iragaragara ntiyari surprise urumvise ko na media bigarutse karavuga ngo amajwi ngo ya film yacu ngo ni meza ngo mutwihanganire ngo sare ngo yadukoshonye BMT wayihendeye hehe mu guhitamwe irya sare yihendeye mu kwiyemera havyiza kihoze ahubwo vyatumye none abagiriza akantu kitwa ka boost bamaze iminsi babagiriza nubwo ntashaka kubihagarara ko cane kuko nshobora kumbwira mu bantu miliyoni bakura bakushobora kubura amajana 7 baza muri sare ntibabazanye babasanze hajya babasanze n'ubugendo urabe zijya ngo maziri hajya kujya sare ugira uvuga rero ko bajya batimbo bibwiye batireka twebwe tuvuze ingoma atakintu bashobora kuba barabibasabye canga bakanabaha makeya Okay, bakunzi basenga Media TV murameze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe nta na rimwe Imana izonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. So guys, uno munsi rero nongeye kubagarukanira wa muntu wanyu mukunda sana, wa muntu wanyu mwemera cyane, no best analyst yitwa Nyama Pro. Nyama karibu kuri Senga Media TV. Murakoze cyane. Ego Nyama, amakuru y'imisi sa ni meza. Umeze neza, ibintu byose ni sawa. Ego ubuheruka twakoze ikiganiro abantu bavuga ati Nyama ntitwatumenyereye gutya ariko ngira ngo ntibari bamenye kijya gihe ko warugwaye akantu kaka grippe gutya. Oya ubwo no bantari ingwaye sinkunda ko abantu bamenyera. Ariko uno munsi ni sawa cyane. Uyu munsi meze neza cyane kabisa. Okay Nyama abiko bigenda gute uno munsi mwasohoye filime yitwa Heartbeat. Twasohoye finale. Ego filime Heartbeat finale yayo yasohotse. Twitege iki muri Moria kandi? Muri Moria ibikorwa biriyo. Ibikorwa biriyo kandi byinshi. Ikintu kimwe nabwiye abantu nuko ndakunda gukorana n'abantu bevoliwe. Jewe sinkunda ndagukorera filime uno mwaka mugabo mu mwaka uza ucunzanira dukore ya yindi nyene donc yimeze nkayo mbamona tutariko ataho turi kuva ataho turi kuja rero novuga ko iyindi filime yo muri Moria izoba ari nziza cyane kurusha na Heartbeat. Muri Moria twabonye umukobwa witwa Asta Pisco yafashe indege yaragiye. Ise muri Moria mudosigara mukora gute mudosigara nandi ko mbona yagiye yaragiye ari kazogaruka azogaruka nimba atari karanagaruka. Je fisa amakuru yuko Asta ashobora kutumira kandi kugaruka muri kino gihugu cy'u Burundi hagati y'imyaka 2 canke 3 adashobora kugaruka ngaha. Arashobora kugaruka canke ntagaruke agarutse ni sawa ariko atanagarutse ni Moria yakoze Asta yakoze Moria. Bivuze ngo rero Moria ifise ubwo bushobozi bwo gukora n'abandi ba Asta benshi. No kuvuga ni Asta atagarutse Moria ishobora kugenda kandi gukora undi ubona ameze nka Asta. Ese wumva atagihumbuka ihari kwama bakora umuntu mu gihe uwo bakoze acagenda? Oya kuko nubundi sinibaza ko gwitwa uruhombo kuko nubundi abo bakora target yabo sukubagumana. Umva nta urero gutisimbiza. Babarera bazi ko nubundi bazogenda. Abo bakora no kuvuga ngo barabakora gusa Moria gahunda ifise no gukora abakinya amabigira. Ibandanye ikora abandi. Ese ica yungukira he? Aho yungukira sinibaza ko Moria yo bikeneye amafaranga muri no industry. Oya kuko ino industry bwawe nta mafaranga urumva. Sinibaza ko nabakenye ba filme hoba hari amafaranga baronkamwo ku buryo Moria nayo yoyitega. Bivuze ngo rero amafaranga abantu bashiramwo n'amafaranga nyine babazi ni investissement. N'amafaranga yo kuvuga ati arashobora kuzoza inyuma y'imyaka iyi canke ntanagaruke. Urumva ni risk rero bafashe sa amafaranga bavuga ngo
ngo duteze kugarura. uvuga ngo nubwo bakora bazi yuko nyine amafaranga bakora ashirayo ntayo biteze kugarura kandi. Kandi byose abarundi bose bakora filime niko bimeze. None ko hari abantu bamwe bavuga ngo filime n'umwuga ushobora gutunga umuryango, ushobora gutuma umuntu abaho neza. Ese mu gihe bashyiramo amafaranga atagaruka, inyungu ikibe iya filime itunga umuryango mu bindi bihugu. Donc irashobora kubatunga. Irashobora kubatunga na hano yo batunga. Irashobora kubatunga. Ariko nta muntu azokubaka inzu mu mafaranga ya filime hano. Nta muntu azogura imodoka mu mafaranga ya filime hano. Donc bazoronka kujya abatunga nyine babeho baronka kuri hamaregidezo barihe n'inzu. Ariko kuvuga ngo wogura parcelle miliyoni 100 ni ibintu bitabaho bidakunda. Ariko hari abantu ngaha tuzi bafise amamodoka. Ushaka kutwumvishe yuko kuba baraguze amamodoka filime ataruharana romo yabigizemo. Uruhara filime yabigizemo no kubamenyekanisha n'abandi bashobora kubaha amafaranga. Ariko si filime yabahaye amafaranga. Uruhara filime yagize no kubamenyekanisha n'abantu babaha amafaranga. Donc filime yabaye mu intermediaire wo kubahuza nabo bantu babaha amafaranga. Siyo yabahaye amafaranga. Mu gihe mu bindi bihugu navyo filime ni guha amafaranga. Urumva twebwe turacari kure cyane. Okay, anyama tugaruke gato kuri lancement officiel wabonetsemo ya filime yitwa Gatirikwa Ntigahere. Ni lancement officiel ivuga ko yabaye mu tuntu twinshi tw'udutangaza. Wowe nibihe bintu wabonye muri lancement officiel ya Gatirikwa Ntigahere? Utuntu twari turi bizarre twari dutangaje. Uvuze igitangaza. Donc igitangaza ni surprise, ni ikintu kibaye utari witeze. Igitangaje nyine utaruzi ko. Mugabo iyo uvuze ikintu cari kiri bizarre, hari igihe usanga cari kiri bizarre ariko twebwe kikaba kitadutangaje. Rero utuntu twabaye nka surprise. Ntutu. Nta surprise nimwe yabayemo hacyo. Uretse ko ivyo nabonye byose nari ndavyiteze. Maybe ushobora kuba yabaye surprise ku bandi. Wibyabaye byose wowe ugenda ugafata sare ijamo abantu amajana 7. Ugasanga waronse hafi kimwe ca gatatu cabo wari witeze. Umva nibaza ko mu Burundi atamukinyi wa film aragera kuri urwo rwego gwo kuba yo kwicarika abantu amajana 7 muri sare. Kandi bose barisha ibihumbi 10 vyabo. Urumva rero kugenda ugasanga sare iragaragara ntiyari surprise. Ubona kuvuga ngo wari ubizi n'ubundi yuko uzoza nta bantu bazoza hagira ngo buvude. Naye ndabizi. Kandi kiri narinzi ko ijya sare amajwi atumvikana. Urumva ijya sare ifise amaeko menshi ntiyorohereza abantu bariko barumviriza film. Urumvise ko na media yabigarutse karavuga ngo amajwi ngo ya film yacu ngo ni meza ngo mutwihanganira ngo sare ngo yadukoshonye. Ikindi kandi habaye kugira negligence novuga jewe no kwita kudatahura icatumye bakora lancement officiel. No kuvuga ngo gukora lancement officiel ni imwe mu nzira za promotion. Rero ntushobora kumbwira ngo wakoze lancement officiel ngo uri kura promoting film ugaca utwara aba journaliste bafise kamera zabo ukabashira muri salle itagira lighting. Urumva rero no kuvuga ngo kuza kubashira hajya ahantu ntibite ikibazo ca lighting. Nuvuga ngo kudatahura icatumye bakora lancement officiel kuko aba journaliste kamera zagomba koroherezwa, zagomba koroherwa gufata amasanamu yo kugira ngo bamamaze igikorwa cabo. Rero urumva warabonye ko ijya sare nta lighting yari ifise. Ico coco nta lighting bari bafise. Ikindi kandi ijya sare hariho n'ahantu yava. Jewe ku ruhande nari nicaye ko hejuru uye. Sinzi bajya abantu batobora bijya ibintu bari ko bamanika sare. Bijya vyuma batoboza bariko barasaka. Usanga baratoboye bati nabonye amazi ari karaba. Nuvo naho wari wicaye waranyagiwe. Oya ntiyanguye kariko yari karakoroka nyine hirya ndayabona. Nuvuga ngo BMT bayihendeye hehe mu guhitamwe ijya sare? Yihendeye mu kwiyemera. Mu kwiyemera. Yihendeye mu kwishira hejuru mu kwibona ko sinibaza ko uri umukinyi wa filime wo mu Burundi. Kwiyumvira ko ushobora kuza kwicarika abantu muri sare abantu amajana 7. Bo babona ko byoshoboka kubera ko BMT no munsi bagaragara nk'abantu imbere baba babona yuko nyine nabantu barenze kandi BMT biboneka yuko umenga ari wo mugwi wa mbere ngaha mu gihugu ukora ibintu byiza cyane gusumba iyindi kandi umenga ukunzwe cyane gusumba iyindi. Ngira ngo nico kintu bafatiye ko babo ako kavyiza kihoze. Kuko sinibaza ko BMT bafise story iruta Gitorenga.
sinibaza ko bafise image iruta ariyo filme bakoze aba ba Kaposho kera sinibuka ko iri mu gifaransa ego igenda yizi gusa sinibuka nanje izina ryayo rero ko kavyiza kihoze ahubwo vyatumye none abagiriza akantu kitwa ka boost bamaze iminsi babagiriza nubwo ntashaka kubihagarara ko cane kuko nshobora kumbwira mu bantu miliyoni bakura bakushobora kubura amajana indwi baza muri sare urumvuga nawe uremiza ko ba boosting oya ndi kubakeka gusa ariko ntago vyemeza neza oya ndacabitohoye okay anyama hari akandi kantu kavuzwe mu Gerasimo Officiel sinzi nimba warakabonye cyangwa na warakumvishije ngwitwa Ruvera Muhimbare yaje yambaye igisusu cya gisusu babandika kimwe bagura hariya mu nani mu kwa Siyoni oya urabona Ruvera jewe yaje twebwe twashitse hajya ahantu umva batubwiye saa 9 ya masaha y'abarundi tuca twigira saa 10 yego tugira ta nawe ntubungira vyatanguye abarundi bavuze saa 9 si saa 10 usanga sari iragaragara bacha twicara ikimbere nuvuga abantu bose bazi nyuma yacu na Ruvera rero yaje nyuma yacu umva jewe sinamubonye nta namakuru yigeze wumva yuko oya ariko rero iyo nkuru yaravuzwe sinigeze ndavyo twingaravuga ati Ruvera kweri kuze hambaye ibi bintu nta nabona ko byanasarishije ukuntu nzi ko Nyama Pro yabibonye nawe canke hari ikintu yabyumvise oya sinigeze ofete namubonye kwa kundi bimwe muri mu banza ukabona umuntu arinjiye inyuma sinigeze namuramusa kuko ntitwabonanye okay hama harundi umusaza yaje mu Gerasimo Officiel n'umukunzi wiwe umutipe yitwa Diko abarakorotse yambaye fresh n'umudemu wiwe bajanishije ku bintu bitukura ijya shusho wowe wayibonye gute canke bitanga iki kuza mu Gerasimo Officiel n'umukunzi wiwe kuri Nyama byerekanye maturité ni maturité kuri bo donc bari fier n'ibintu barimo kuko sinibaza ko wohava ugendana n'umuhungu cyangwa umukobwa ukamwinjana muri rya sare rimwe abantu bari bangana kujya utamwemera canke utagira plan kuri rero nibaza ko yari nikimenyesho cyo kutwereka ko bakuze ariko bagiye babitwereka katari gake bigenda bisambuka ariko ntibari bajya ariko Diko yarimo Diko sinibaza ko hari umuntu yigeze ashira a president kuri rya gwego ku buryo akamwambika impeta then akaza kumwereka abantu abandi bose byari ndi kuri social media ngo bifotoza agafoto baposting ivyo bapostinga sinibaza ko vyigeze bigera haje yego Nyama wowe usanzwe uri n'umubanyi wa Diko muri quartier Diko abameze gute ari kumwe n'urya mudemu ese bagendanira bingana gute uri umubanyi wiwe urababona uko bagendanira uko bagendanira no hava mbesha kuko sindanababona kenshi sindanababona kenshi kubera ko naje burya simba nirirwa muhira kenshi sinirirwa muhira urumva Diko nawe yavyuka atumuka kurondera ama content nanje nkitumukira nta nubwo tubana mu rupangu urumva nta nubwo tubana no kwibarabara rimwe we aba haruguru kuri sagesse ubwo munsi rero ubwo munsi wo kuri Gerasimo Officiel ushobora kuba warababonye imbere yuko Gerasimo itangura bari bameze gute imbere ya Gerasimo Officiel sinigeze ndababona uretse ko jewe ngira ngende ufite Diko yazindukiye kwijya sare niho yiri warakorera rero urubanza rutanguye acarataha atashe umva yaragiye guhindura impuzu yego rero jewe ari kuri iyo moto atashe nanye nari mvuye muhira namubonye aca kuri moto aduga nta nubwo yigeze mbona aduga nanje nteranza rero mukanya nabona badusanze yego okay ubwo munsi muri Gerasimo Officiel je niyo Gerasimo Officiel maze kumbona bazana abatimbo kijya kintu kuri Nyama cyo kuzana abatimbo cyari kintu ciza canke naho nyene BMT yo yari ihenze ntibabazanye babasanze hajya babasanze n'ubugendo rabe zijya ngo maziri hajya kujya sare ugira uvuga rero ko bajya abatimbo bibwiye batireka twebwe tuvuze ingoma ata kintu bashobora kuba barabibasabye canga bakanabaha makeya ariko nabahajya zijya ngoma n'ubu ziri hajya kwijya sare
Okay nyama zijya ngo muremeza ko ziri hajya nyene kuri n'ubu genda uzisanga hajya ku muryango ariko je sinanzi ko bajya batimbo bari hajya je nariko ndibaza yuko bashobora ko ari abatimbo bagiye bagashakisha kure na kure mpaka bakabaza hatireka dukora ikintu gishasha mutari mwigire mubo oya sinibaza bo bashobora ko ari abarondeye ariko uburyo bwose baba barondeye ngo nabahajya umva bamaze kuba barabahajya babahaye na sponsor ya sare nibaza ko batazimbye cyane okay nuko baba barakorotse kandi bagiye gukora indi lancement mu ntara ya Gitega film imwe bayikoreye lancement officiel zibiri bakoze ikintu ciza hoho canke nawe urabipinga nibaza ko lancement officiel y'Igitega ni yari novuga ni cyiza ni vyiza bakoze ariko novuga ngo nikushaka nukwibuka kwifuka bwakeye kuko ndibuka iyi filme yabo bagomba gukora lancement officiel mu kwindwi igihe twebwe twaransa Heartbeat twebwe twagomba bo bagomba kuransa le 6 twebwe tukaransa le 13 le 6 haba hari fani urumva cyagihe biciye hagwamo n'ibintu byacira mu nda nibiki bashwana le 6 hari fani twebwe dushize le 13 turagenda tubura sare sinzi rero ukuntu vyagenze aba bahungu binjira bedis ubona ko kumengo n'umupadiri araropoka aca babwira umunsi tuzokorera lancement officiel baca barashimbisha batinye iki rero kugira ngo barinde basimbishe amezi 3 yose ntavyonze baca barasimbisha gushika n'igihe banasubiye muri tournage arumva basubira muri tournage hama baragaruka niho haha rero ubonye bagarutse gukora lancement officiel mu kwezi kw'icumi no kuvuga ngo ijya filime bari kuyikorera lancement officiel mu kwezi kw'indwi haza lancement officiel ya filime yitwa Heartbeat Heartbeat BDC acameni bangaraga ati twe dufise filime yitwa Heartbeat urazi ikintu bigaragaza je no vyita ukutiyemera no kutihagararako wibuke mu mwaka uheze twakoze lancement officiel ya filime yitwa Ibigero vy'umwigeme ico gihe nabwo baje nyuma yacu mu gusohora intore ntindi urumva uno mwaka habaye bakoze lancement officiel ya filime habaye lancement officiel za filime zitatu Cira munda Data Heartbeat urumva ariho n'iyindi yo kwa Sabasi ijya ya Sabasi be yitwa ngushye yitwa Ndahatse Ndahaze urumva uretse ko inyinshi muri zo aribo bazikoze ariko muri iyo muri zo zose zitatu bakoze uretse iyo yabo nta nimwe higeze hacamo intervalle y'amezi 2 canke ukwezi urumva rero no kuvuga ngo nubu kugarukana yabo nyuma y'amezi 2 ni kwa kundi kuvuga ngo reka tuzoba banyuma reka tuzoje inyuma y'abahanye kugira ngo dusigare mu kibuga twenyene no kuvuga ngo bankihangana no gutinya guhangana ariko BMT n'umugwi ukomeye cyane tuvyemeranye kino kintu nyama BMT n'umugwi ukomeye kandi bafise filime zirabwa wibaza yuko batinya canke bagirira impuhwe ayandi ma equipe ariko arasohora bavuga ati twe nitwasohora ibintu byabo ntibisubira kuraba ahubwo reka turindire sinibaza kuko zibaye ari impuhwe zibaye ari impuhwe ntibabaza kuvyonga izo lancement officiel ariko barazi byonze se navyuzi navyuzi bavyonze guteganya abantu barabizi nshaka kubigarukako vyabaye muri lancement officiel ya Heartbeat bakurotse bavyonze guteganya abantu sishaka kubigarukako ariko je ndakibona nk'inkuru baba bagiriye abandi bantu
siko ndabibona. Okay, hanyuma reka tugaruke kuri timu yawe usanzwe urimo wegukira timu Mofu heza amezi menshi ariko arakwira ndibaza amezi 6 karahera nta gikorwa tubonye muri Mofu bimeze gute nya turi gukora muri gukora iki kandi tutagwa turabona ibikorwa turi gukora nyene turi muri turunaje ne dusore tutarahetse turunaje amezi 6 oya harabaye shite kuko Ornella yaragize inyuma ya save the date yaragize baramugiriye operation urumva ntitwari ari abantu batari babinzire bari bamugiriye operation ya gute yaragwaye ingwara bita makarikire yaragwaye baramugirira operation urumva ntitwari gukora boss adahari rero cyacu bicira nko turindira rero ahejeje nibwo twasubiye muri tournage ego nyama umutipe yitwa Izo Chris niwe yanditse film agatsirikwa ntigahere kandi benshi bamuzi yuko ari muri Mofu aca afata filime yiwe ayitwara muri BMT ese muri Mofu bari bananiwe no gukora irya filime canke yaravuye muri Mofu yibereye muri BMT ari muri BMT niko yavuze Chris no muri BMT niko yavuze siko yavuze yaravuze niko muri Mofu ro byagenze gute kugira rinda yihakana niki kintu mutahuriza nta nakimwe kuko na filime turi gukora niwe yanditse rumva rero rwose kuvuga ngo no burenganzira bwiwe no burenganzira bwiwe guhitamwa hagomba kuba kandi natwe nitwo mukenera ngo arike kuza nitwo ofete nikujya umukinya ashobora kuba kina Real Madrid ariko adashobora kwanka gukinira equipe nationale nubwo bari kuryamo n'abakinyi ba Barcelona ntayanga ko ikinira rero equipe nationale ninde equipe isanzwe ninde nagira byumva dusobanurira BMT ni equipe nationale cyangwa ni Real Madrid au fait équipe nationale na club ni club ni bimfise umwanya munini yego equipe nationale umva bamuhamagara uko hageze inkino za treve internationale gusa rero dushaka kumenya club ninde equipe nationale ninde abantu barafise ubwenge shaba twumva abantu batumva barafise ubwenge kabisa barafise nyine niyo mpamvu bashaka batahuze bya nyabo oya bavyumvise batahuri iki none batahuri iki biratahuritse nukuvuga ngo yashatse kuba umwanya munini hariya ariko nivuze ko natwe tumukene tutamurongo ariko ntiyigeze aza muri Mofu wabwira ati jewe ibintu bimeze uku nuko mbaye ngiye kandi nta nubwo yagiye oya ese umubano wiwe wa Izo Chris na Ornella Mutoni n'umusi uhagaze gute nk'ibisanzwe nyene nk'ibisanzwe ariko abantu barabibona nyamavuze ko abantu bazi ubwenge kandi barabibona oya ivyo inkundo vyo babivuyemo kera ntabwo sivyo bakirimo ntabwo bakundana nimbere ko dukora save the date bari baravanye kandi ivyo twarabivuze ko twarabihejeje abantu barabimenye rero ntiyo bari yo mpamvu okay ndavyibaza nyama uri umunsi hari abandi bantu basi nawe ko baradukina utuntu batubesha umukobwa yitwa Kijuru umukobwa muri ko mwazana mari kibazo avuye mu rukundo na Diko asimye mu rukundo na Fiko nta n'imisi biri hetse abo bahungu bariko ba promotinga filime zabo wa muhungu kandi izo filime zabo ntibazindiye uriko uravyumva ari Diko tuvuge ari Diko tumuvuge ko ikintu vyihoze kuko uri ya filime muri Truwafa ntibarampa amafaranga ntibarampa amafaranga kandi nza kubikubaza ko nayo aya jya simvuga ko iki ariko n'umwamikazi
ari umwamikazi biraba none ntumva ko ari filime nyene yego uhetse waje uvuga ngo sha Fanny Lavine ibyimiro bisa n'ibyagabanutse kumva rongowe ntakiri wa Fanny Lavine tuzi uno musi akorotse na filime yitwa umwamikazi ntubona ko menga Fanny agiye kugaruka warabonye utuvideo bagiye basohora ntubona ko menga Fanny Lavine agiye kugaruka muri ya shusho yiwe twari tumuziko hagiye twari tumuzi mu ishusho yiye umupfakazi siniba ofete mu bisanzwe filime ni ikora umuntu si umuntu akora filime filime ni rero nibaza ko ujya ni Fanny Lavine yacu niko imeze industry yacu niko imeze surtout izi industry zo muri East Africa urumva kubona umuntu ararongowe canke ararongoye ategezwa kuba shite hanyuma bikasura kandi bikagaruka biragoye birashoboka ariko biragoye yego urumva biragoye ofete birakunda ko uvyara ariko ukagaruka nyine mu bihe byawe mugabo kuja kubaka biragoye ntubonye diko agisohora save the date ko asigaye asohora ikiganiro kimwe mu nda rero bivira nyine erega nani ko byaciye byanga ega ujya mwanya wari kuba umaze uri kurakora ibi bintu haba hari n'ibindi bintu vyitayemo umva ntiwoja gukora emission umugore agwaye canke umwana agwaye byo bisaba kubanza ugakora ivyihuta ariko diko yasohoye save the date nta Maria agira abantu kuvuga nta bintu byinshi biramufatira ibaze rero niyayigira umva uzosubira kubona n'ikiganiro na kimwe tuzohita twibagira ko diko yabaye binamufatiriye kubera ibintu vy'urubanza ariko ntago baravuga ngo n'ubupfu itariki 6 zo ku 12 ibyo tuvyizere ko ari ukuri uzoba urimo muri komite ntarantumira yagutumiye uzoba urimo reka tuvyizere ariko rero bino bya industry hari utuntu tumwe nyine baba batuzanira tugasanga umenga ko ari ukugira ngo gusaba dukine ibintu byo kwa diko ntizo bava dusanga nabyo ari bya bindi nyene bako badukinira filime icambere cyo nuko ujya mukobwa Emeline ntari muri industry ntari karondera views niyo mpamvu rero tugiye kugira amakenga kubera ko dushobora gusanga nawe rikashaka kwinjira muri industry tugasanga babicishije mu iyo nzira nye oya impamvu muri ko muri bashobora kuba ashaka kwinjira muri industry bishaka yari ko yarinjiye kera ujya mukobwa so wejo so umuntu bahuye ngo ejo canke ngo mu mwaka uheze ngo bace bagira ibintu byo kubakana ujya byose mwagiye mubona bya star by'abande by'abakijuru bande bajya abandi bakobwa bose byo byose yabigira ujya mukobwa hari kandi bakundana urumva rero siniba ubu bafashe ingingo okay anyama ariko je nubwase ko tugarukana kuri kano kanuka akijuru ujya mukobwa akijuru jemba mbona umenga ko bamugira nk'igikoresho nk'igikinisho bakinisha kubera ko ujya mukobwa akijuru hari amakuru avuga yuko yakoze Maria yagiye kubana n'umugabo akahukana ayo niyo agarutse muri industry kandi bagiye mu rukundo batweka ko nadiko bakundana uno munsi agiye kwa fiko ikini ujya mukobwa ntibashobora kuba bariko bamugira nk'igikoresho kugira ngo bikorere ibintu byaho none ariko yifashe nyene barakimugira kuko urumva ntibaza kumutora muhira ku nguvu ese nk'umuntu umenyere kino gisata uri muri runo ruganda rwa sinema y'u Burundi ubona yuko akijuru byagakwiye kuba akoreshwa kujya ku buntu bakora mukoresha ushobora gusanga ari satisfied n'ivyo arimo arumva ariko mbaye ndi jewe namubwira kuraba uruhande rwiza akwiye kuba arimo kandi uruhande rwiza rwo kubamwo ni ekipe itsinda ni ekipe itsinda si bya bindi byo kuja kurondera kuko ufite ibyo bintu byo gupromotinga ngo naka turakundana ni ibintu bigize
byarabaye populaire n'aba abantu benshi barabimenyereye Yego, n'abantu n'abantu niyo ubonye umuntu biga wese ku isi. abigize bidapika bitagera kure Yego. rero nibaza ko hari izindi nzira nyinshi zo gupromotinga umuntu ku bikorwa yakoze none bikaba ari ibikorwa biri seriye urumva Yego. udaciye muri izo zindi nzira kuko hasi ivyo bintu yabibayemo igihe kinini nta namwe vyigeze bimushikana mugabo mu gihe ukoze ikorwa kiri seriye uyu munsi yitwa umukinnyi wa film Yego. Kandi Asta ino filime yitwa Heartbeat no munsi mugereje kure ndizera ko yaramuciriye n'inzira yo kugurira indege ntavyonzi ariko ndabizi neza ko imbere yuko yurira indege Asta Mara wari ubizi wewe oya wabonye naho yagiye nabo yagiye okay ariko hari ukuntu umenga nyene ntibisobanutse ukuntu Asta yagiye rega urabona ibi bintu nubwo tubikora si sakazi uvuga ngo kari permanent tuzokora imyaka n'iyindi urumva nico gituma abakinyi ba filme benshi canke abantu bakora bino bintu usanga baguma barondeza no kuvuga uburonsi iyo nzira acagenda rero baba bafise ibindi bintu ariko bararondezamwe rero Asta nawe ushobora gusanga yabaye umwe muri abo bigakunda gaca yigira kweri nubwo atogaruka yoba bitomboreye canke yoba none wewe ugaruka no gukora iki nawe mugira inama yo kutagaruka yego azegumire ese Asta niyagumayo muri filime y'u Burundi nta kantu k'uburyo kazoba gatakaye oya ntiyari bwagere kuri rwo rwego ntiyari bwagere kuri rwo rwego guko yobura ngo industry jugumire yari umuntu nyene ariko arinjira ariko ntiyari bwagera aho hantu ese kuba yaratanguye kwinjira urumva ko cyo cyari cyo gihe cyo kugira ngo kandi abihebe abure none yaronse ahashobora kuronka amafaranga umva yo bigumamwe hano ngo azoronka izina rimumarira iki izina gasore yaronse ryamumariye iki no munsi sinzi niyagetse ryamumariye iki izina ya Sony yaronse ryamumariye iki uyu munsi ari South Africa ku delivaringa inuze ku mamoto urumva ayo mazina yabamariye iki urumva biraryoshe kuronka izina wari hawe n'amafaranga urumva nico gituma uyu munsi ziranose nubwo atoja muri video abantu baramuzi utamuzi isura iryo zina urarizi urumva rero kuba umusitari ugizwe umusitari n'amafaranga biraryoshe nico gituma abantu ubumvise ubonye bishoboka aca yigira akaje kondera amafaranga nyama uri munsi hari abakobwa babiri barigiriye nabo mu gihugu cy'u Rwanda uwo witwa Mimi Mireye n'uwitwa Inarige hari amakuru avuga ngo ntibazogaruka abantu bagatangura kuvuga menshi bababwira nabi kiniki mutangwe gushika mu Rwanda mwarahindutse kuri nyama kuba bifatiye umwanzo wo kwigira mu Rwanda kandi bakigumirayo kandi babaye ubuzima bwiza cyo kintu abantu bagakwiye kukibahora oya nta muntu yarakwiye kukibahora ariko hamwe impamvu yabajanye umva ntawo kibahora kuko ntituzi cyabatwaye hamwe impamvu yoba yabajanyeyo yo bari gukina zijya filme tubona ariko barakina zisohoka zidusanga hano washaka bakigumira ha vraiment umva zijya filme kuko natwe tuzirusha views nitwe turi hano tuzirusha views umva ntaho bavuye ntaho bagiye ahubwo bwa mu gihe yo bari indi impamvu bigumireyo kabisa muga nimba ari zijya filime tubona nimba ari zijya zabatwaye bagaruke okay ugerageje kuraba umuntu nka Mimi Mireye n'izina afise nga mu gihugu n'ama filime yagiye agaragaramo kuboneka muri ziriya filime ko rakora mu Rwanda birahuye n'izina giwe n'icarico oya urumva ufite hariho ukuntu abarundi dufata ibintu byo hanze tukabishira hejuru kurusha iby'iwacu dufatiye rero kuri iyo mentalite y'abarundi bafise ugatwara ziya filime ukuntu zisa uko zanditse n'ibintu bariko barakina hariya ntivyari bikwiye
kuva muri projet nkacira mu nda uja gukina bijya bintu vraiment urumva kandi rya filime Mimi Mireille yarayizisumba views kuri channel yiwe kure cyane urumva uyu muco we kuza kuzikinamo vyari bisanzwe kuko nawo nyene kuri views yaracirondeza ariko Mimi aya no uvuga ngo rero wewe nk'umuntu w'umuanalyst tubwire ukintu wobwira basi nka uno Mimi Mireille aradukurikirana ikintu butuma wo muha Mimi Mireille ukavuga ati Mimi nimba ibintu bimeze uku nuku ugira uku nuku wowe nk'ubutuma wo muha nk'umuntu w'umuanalyst uri muri kiro gisata Mimi Mireille uramuzi cyane ubona kwiga gukora iki kubera ko ntazica keneye sino muhanura kuko hari igihe usanga ino industry akeneye kwironka mwizina uburyo abantu bose bona bakora filme bafite target zitandukanye murashobora gukora ikintu kimwe n'umuntu ariko mufite target zitandukanye mwe turashobora kuva hano tugiye nkabwa ati tujane Gare du Nord yego wowe ukavuga toke reka tukagenda mugabo ushobora gushikaho kuri Avemari ugahura n'umuntu ugahindura iyo warugiye ugakata mu bindi bintu kubera iki wabonye uwo muntu aza kugirira akamaro kurusha ivyo warugiyemwo utazi urumva ariko hari n'igihe uwo muntu jewe kubera kataca mariye ndamwinyora nkibandaniriza kubera ko mba nzi yo ngiye niko bimeze rero hano hari habaza muri no industry bavuga bati reka nkore film nzokina kugeza mbaye umustar kabisa ndonka izina urumva ariko none ndakeneye amafaranga nzo yaronka gute urumva reka rero nkine urumva reka rero nkore filme dukore filme kabisa ndibaza ni naronka izina hari igihe nogeraho ndonka izina iryo zina rizompa abantu bampa amafaranga canke bampa ubuzi urumva ivyo ni bibiri akazokina filme imyaka 5 vya bintu bibiri vyose yashaka atavya keneye ariko rero ndashaje nkeneye umugabo urumva nukuvuga ngo vya bindi bibiri vyose arabihevye abonye ikindi akeneye ico gihe akoze filme urumva akagira umuvugisha akeneye kumurongora aca devia nabakibandanya kuri vya bindi bibiri vyiwe yinje yarondera aca devia akaca genda ku mugabo niko bimeze rero nawe ushobora gusanga yifite iyo target yo kuvuga ati jewe nshaka kwagura East Africa kabisa kujya mu Rwanda kujya mu Burundi babona ndiko ndarira agahinda kakabica nshaka ko no mu Rwanda naho ndahafata ugasanga niyo target afise atakindi kintu atamafaranga agiye kurondera hari urumva ico gihe rero niyigumire ngo biba yari amafaranga sinibaza ko iriya industry ya hariya aye yo have amafaranga ashobora kuba ari sinibaza ko ihaviza kumworohereza kurusha iyo nga kubera ko ngaha ayo Mimi Mireille yamaze koronka ibintu bitari bike yaharose umuduga nabyutse ndabizi aronka amatelefone y'ama iPhone ameze neza ese mu Rwanda uba bamuhaye amafaranga menshi cyangwa nyine ni kakano ko kuvuga ngo reka mpindure njabuke ntembere bajya nabo bobimuha hari n'igihe usanga bamuhaye ibirenze ivyo twebwe bijya twebwe twabonye hano rero hari n'igihe usanga target ari bijya nyene nimba rero yavuga ati jewe nshaka kuzoronka iPhone 15 kabisa 15 Pro Max ndayitunge shaka kuzoronka umuduga wavangwa ugasanga yaramaze kwachivinga amagore yose yiwe rero urumva habageze ko yinezereza avuga ati ngira nkore filme ninezereza rero kuko ivyo nashaka narabironse mugaba yari amafaranga avuga ati jewe nshaka kuzoba umumiliyoneri biciye muri filme numva ko hataragira ntiharagera ego uno munsi Mimi Mireille n'umuntu afise YouTube cyane kuze ari mu ba YouTuber ngaha mu bakinyi ba filme ngaha mu Burundi bafise YouTube zikuze amaze kwiza abafuazi bagera mu 100 yagakwiye kugenda gukora ziriya filme tuba turabona ariyo ariko arakora yitwa Karire hariya mu Rwanda yagakwiye gufata YouTube channel yiwe akayicereka kubera ziriya filme ufite ni kibazo cyo kumenya gukoresha imbuga kandi buri abastar benshi hano baragifise kabisa yaba bakora filme yaba bakora umuziki benshi baragifise
kuko abenshi hano tuzi ko Facebook idahemba yego abenshi hano tuzi ko urubuga ruhemba ari YouTube gusa urumva yego ntituzi ko TikTok ihemba mm ntituzi ko Instagram guhemba yego urumva rero bariya babimenye tuguma tubona umengo nibo bari hejuru kurusha twebwe mu gihe natwe twovyikorera urumva yego ivyo rero iyaze kwera bitahuye agumye hano vyari koroha kuko abantu benshi hano baramaze gutangura kumenya kumonetiza Facebook zabo yego benshi bariko bajya amafaranga kuri Facebook urumva ubu TikTok irikemba amafaranga menshi yego ubu Alvin Smith ajya amafaranga arenge kwemera kuri TikTok urumva kubera iki yaritahuye ariko nabo nyene iyo trick izo trick yamaze kuzima yagiye muri Kenya rero ushobora gusanga uko kugenda ishobora kuba ari inyungu kuri bo kumbura ikazoba n'inyungu kuri industry kubera ko hari ico bazoba baramenye yego bagarukanye mu gihe bugaruka ariko rizoba ariko se rikomeye mu gihe bugumayo kandi hari ico bamenye okay uitwa Sabasi nawe abayigiriye muri Amerika babaye abantu bane mu gisata ca filime bose bajewutse igihugu bakigumirayo wowe nka Nyama uri umuntu baye muri kino gisata igihe kinini urakimenyereye cyane nta ruhomo ruzopfa ruza kuba Sabasi yagiye Asta akabagiye Mimi akaba yagiye na Muco akaba yagiye ntago buryohe bwino industry buzohava bohe erega bazohera bazonahera nibahera bizoca bigenda kubera ko nta mafaranga hari kandi ko kurinda kugira dufise ubundi buzima tubamwo kuko ufise iki biragoye gukora bino bintu yego uzi ko ufise abantu bane cyangwa batanu gaburira ikiro c'umuceri kigwa 9,000 yego urumva wumva abo bantu nimba bagiye ibiro 2 ku munsi 18,000 ku munsi yagwije ku kwezi uza kusanga uri mu bihumbi hafi 500 birarenga urumva ibihumbi birenga 500 rero ucufata kuvuga ati none ibihumbi 500 umukozi ayahembwa hano ku kwezi aba yakoze iki aba yarushe bikomeye rero urumva ni kwa kuntu nyine usanga ifaranga ryacu naryo riko riratera rimanura agaciro ubwo usanga nabo ivyo bakenera ni vyinshi badashobora kuronka muri no industry ngo rero iyo abonye ahantu ashobora kubironka aca yigira agenda ariko kino nyene bino bibazo bihari by'amafaranga cyatareka ragira agaciro kanini ntibizotuma kandi industry yacu isubira inyuma bizodusubiza inyuma nyene bizodusubiza inyuma canke naho bishobora kuduteza imbere mu gihe bano banataco baba bari bayimariye kuko je ndavyemeza nk'abantu bari muri no industry attack na kimwe bayimariye ugasanga wewe warakoze urafise izina ariko industry nta kintu na kimwe uyimariye uri ngaho uri gupambana n'ama views yawe gusa uri kuraba inyungu zawe gusa industry nta kintu na kimwe uyimariye Nyama cutubwira nk'akaroro k'abantu bona ngaha ata kintu na kimwe bamariye industry kandi bose nta mukinnyi wa filime hana afise ikintu na kimwe amariye industry kuko bose bariko bakora ku nyungu zabo nta numwe ariko akora ku nyungu ya industry basi nta muntu umwe ariko arakora ikintu ca vision ariko arakora ikintu atazojyako umwana ari wazoye umwe wese ariko arapambana no kuronka ibihumbi 100 kuri YouTube akaronka ubudolari bungahe akararariye nivyo gusa akumva yona kwica yo kuroga kakwica kubera iki wo muzizo views cyane kubera iki abona nawe ugiye kuzironka uri kurumva nico rero uza gusanga abantu bose bari muri industry abenshi hano abo bose ubona baronse amazina burya n'abantu bamari ikintu industry naba abantu bato turiko turakengera yego urumva kuko barashobora kuza afise vision yo gukora filme nka filme yose ugitambara aho ni abazungu bageze ibintu byo kuza gukorera kwibi vyatsi sivyo twebwe tukirimo urumva yego nivyo tukirimo abazungu barabirenga urumva rero abantu benshi abastari benshi abatwita ngo bararonse amazina ngo bakoze kera nabo kutuzingamika gusa twizera aba bari bako baraza bashasha aba bashasha nabo ikibazo abayidore babo nabanyene nico kibazo je nkicumva kambaza ngo nkakubaza ngo umuyidore wawe muri filme ninde ugacungira umurundi cyane ko atawuzogera cyane ko atawuzogera kabisa ariko tubatora umenga bo bari ko barashaka gupamara kugira ngo bazane ishusho nziza muri filme y'u Burundi wowe bazana ishusho nziza gute mu gihe filme ukoze uyu mwaka
no mu mwaka uza ari ugumugarukana mu budi mwaka ukongera ukazana ya yindi nyene utevuriwe umviye ishusho woyironka gute okay nyama wewe ufise ibyo byimviro kandi ufise team urimo yitwa Mofu uzobana na Mofu gute kugira ngo ibyo bintu wowe ubigwanye Soko bakoze nkubu we nk'akaroro filime mwaduha yitwa Save the Date yarahetse muriko mudukorera iyindi muzava mutuzanira iyindi irenze cyane Save the Date ishobora kuterenga cyane ari kizoba yirenze rero ubana gute ariko nawe ntibiragera kuri gwa gwego kuvuga ngo ni filime wo present mu makungu kubona amafaranga yo kuzikora dufise kandi amafaranga kuyarondera biragoye kuyaronka tutari hamwe kuja hamwe rero nibwo bwa buryo dufise ntibikunda byanki rero kugira ngo abaginyi ba filime bose mujya kwiyumva kuko urazi yego bamaze kubona bagiye bana mu barabara yego iyo baronse kijya gikarato barakijyama kari bane yego kandi bakijyamira kumva bafise amahoro naho umubuzu kamujya nta nawumva urumva mugabo bami babiri ntibashobora kuba mu gihugu ntibashobora kuba mu bwami bumwe rero bano bantu bahani wacu bano bantu bahani wacu yego bimva ko arabami kabisa aba industry muri ico gihe rero biragoye urumva we nk'akarero umuntu arashobora guhamagara Ahmed agahura na Ahmed yo Ahmed nukuri mwarakoze filime nziza jewe vraiment nukuri Abeli naramukunze kubera ko yabonye bakoranye na Abeli urumva Abeli naramukunze hajyantu yakinye neza Abeli ndamukundaga mana yanje rero agashambwira ati nukuri ndakwinginze umfashe nimero ya Abeli je nshaka kumugurira icupa ndamugurira mu vinyo w'imba 500 aca cyangwa Abeli gani imbwa ujya n'umushenzi n'umuhimbiri ujya ni imbwa ujya twamukirije tumutoye ngaho abatanguye kugira iki kumuteranya ponda wa mugenzi wiwe kandi ico gihe uri kurabwira nawe asanzwe amukunda yego ico gihe ivyo yashaka kumuha ntaca biguha urumva numva ngo wewe ucubibura ukabura uburanije na wa wundi mugenzi wawe umva ntibiba ibintu bitaba kandi iyo ngesiri mu bakinyi ba filime bose hafi ya bose bafise iyo ngesi niyo mpamvu nico gitumubona abenshi tutaronka izo deal nico gitumubona abenshi tutaronka ivyo biraka kuko urazi gituma Braruda amafaranga iyo abanyamuziki nukubera abanyamuziki benshi bakora ku biti byabo ntibakorana rakagwe niko Braruda biza kinyimba ntwaye miliyoni 5 yego zose ndaziteruriye Satubi yigira ni wamenya abaziha yego urumva mugabo hano mu bakinyi ba filime iyo uvuze ngo twara amafaranga muri filime umenya yatumbereza he wowe yatumbereza he kuko ushobora gusanga wowe uzi Ornera usanga filime amubonyemo ni ya BMT urumva yego nuvuga ico gihe wowe ntibukijya kurondera Ornera uza kurondera BMT mu gihe na contact wa office yari ya BM yari ya Ornera urumva ico gihe rero cyari gusaba guca he kwa Ornera urumva yego wa Ornera nawe kubera abanyamuzanye amafaranga yego ntababarangira ba BMT byoroshe niko bameze rega niko bameze ico gihe nawe shashira mwikare kabisa bikaba birapfu cyangwa nimba bashaka amafaranga bakaba bashaka kuyaha Fani bakaba bamonye muri filime ya Ornera barondeye Ornera yego urumva acavuga ati acishira mikare urumva anjyana amafaranga gute kandi bamonye muri filime ya nuko nyene tumeze okay nyama umutipe yitwa Mr Sam yavuze ati je nyama na muri amafaranga kandi ndabyemera nari muri yaranamesurira ari umukozi wanje nyama ibyo bintu byabayeho icyo gihe mwari mubanye na gute na Mr Sam oya ivyo ntibyigeze bibaho ntibyigeze bibaho uzo mubaza ico gihe ico gihe ngo namumesurira kubera iki kubera ko washaka kwinjize muri film yaranyinjije none yanjije gute uzo mubaze ko mu bantu banamfatije kamera mu maboko arimo uzo mubaze mu bantu banamfatije kamera uko mu maboko aha ko arimo none wo bwa mbere mumenyana na Sam hari hehe byari bimeze gute hari 2020
namusabye gukina muri filime bakora amakomedi kwanza bakora amakomedi kwa kuko muri Burundi TV ico gihe nabi wanje urumva ico gihe nabi wanje nubwo hari haba ariko hari wanje urumva ico gihe na moto narayirihira urumva kandi narigaburira urumva rero nibaza ko vraiment niwe yanyinjije niwe yanyinjije niwe yatanguye no kunshira imbere ya kamera ariko si yampaye kamera mu maboko ngo ntangure gukora amafilme ivyo rero vyo kumesura impuzu nibiki nibaza ko ari ibindi bintu abashaka kongeramo ubwo mutipe yavuze ati je nyama yaza kandirira ndamujya n'amafaranga ngaraza kuba iwanje turabana ngo mbona umenga bya bigoye cyane bapangira chambrette hamwe n'undi mujama ubwo mutipe yitwa wa mutipe asigaye agenda gufite turo amatafari hari ciza acagenda kubapangira inzu kugira muronka wo mu ngo yadupangiye inzu uzumaza ati yari yangahe yari he agakeciro gahishije nikabura buzu kurusha none sabe kuba yirwa ravuga uko basi wewe umuwo muhe butumwa ubu nta nabumwe nabikomeze kabisa nabivuge je nkeneye kumenya rero muri filime yitwa Heartbeat muri kumwe kuri set muhabana gute we yavuze yuko wamaze nimbara amezi abiri wambaye sarubeti imwe cyana y'imesura mari mubanye gute kuri set ariko je niko nkora niko usanzwe ikorera yego nje nkeneye kumenya umubano wawe na Sami kuri set muri muko murakora Heartbeat twari tumeze neza kuko ntitwanararana mwahura umwe wese yaraza harara twahura mu gatondo tunyicayi tukatuja kuri tele tukagaruka tukajya saa sita tugasubira kuri tele novuga nta no gumigira mufata umwanya kuganira tuganira iki nta kintu nakimwe twoganira erega kuganira mu bisanzwe kuza kuganira n'umuntu ata business musangiye muri kuvuga urusaku ariko mu business muri muyisangiye kuko ko mukorera umugabo umwe ari kijanye na filime twarakivuga na vraiment ari kijanye no kuri tele uko tworonka ikintu ciza kurusha ni canditse ibyo twarabivuga ariko nta bindi bintu twajamo ngo byo hanze novuga ngo we na Mr Sami biragoye kugira ngo mufate umwanya mwicare musangire muganire nta kintu nakimwe je mbona twoganirako kandi mwarabanye jewe nawe oya nta namwe tugeze tubana mvuge mwara nyuma nuko rero ti Sami twarakoranye ariko nta kintu kirenze ntago yigeze ampangira inzu ntabwo twigeze tubana mvuga yereka arafata umwanya agenda avuga ibintu nk'ibyo akagenda avuga ko ari we yakwinjije ari we yakurihira inzu ese kuri wewe nyamo byakira gute nibisanzwe none kugira ngo bica bishiraho ko ari we yayendehiye cyangwa bari aragukorera pro uretse ko nanayikeneye kuko jewe sinkunda kuja imbere y'abantu atakintu ngiye kuvuga rero iyo ugiye atakintu uri kuvuga rero ugiye ugafata umwanya uri kuravuga ubuzima bw'umuntu mba mbona hari akantu ubura mu bwenge okay uno mwanya tuko turavugana filime yitwa Heartbeat yahetse genda kiriye kumenya muri Moriya bariko barakora muko murakora muriko mukora filime yitwa gute bimeze gute oya ntiharagera ko tuvuga izina ryayo n'ubugimeze gusa ntimuzodutinza ngo hahere nk'amezi 6 nkayo mumaze muri mufu mudasohora ashobora no kurenga ubu naranarenze ariko ndazi ni filime izoba ari filime nziza ku buryo n'umwana w'imweritse azovuga ko ari nziza okay Heartbeat kuva bwa mbere mugitangura kutubwira bya lancement officiel mpavuga ko ari filime iri ku rwego rwo hejuru kandi je ndabyemeza ni filime nziza ariko ivyo muri muyikeneye
Mwarabirose birenze ibyo twari tubikeneye ko ahubwo yababereye igitangaza nawe kuko byari bigoye ofete yari uravye Moria ahantu yavuye musanze Moria batanguye gukora hano 2021 yego rero kufata umuntu amaze gukora kuva 2021 uyu munsi tuvugana abakeze ku babone 65 urumva ni intambwe ikomeye kamenga mwatanga gusora hati biti ifilime yari ifise 39 yego filime imwe idogije ababone 26 okay ndashaka kumenya rero kano katubari filime muri ko murakora witwa Asta Peace kazoba yirimo yego nuvuga yagiye mwajeje gutura ashobora no kugaruka turi gutura mugategerezwa kuba yirimo no munsi muramubutse mubuze Asta ugerageje kuraba mu gisata ca filime y'u Burundi inde mukobwa mu musubiriza muri abadusanzwe tuzi erega Asta mwamumenye kubera Heartbeat yego rero mu dukozi yindi muca muri ifise abandi bakobwa benshi twoshira hajya nabo mukabamenya nkuvuga ngo kuri Moria nta ruhombo ruza kuba okay anyama uno munsi ugerageje kuraba muri team dufise ngaha mu gihugu c'Urundi zikora film niye team ubona ko yasubiye inyuma cyane yasubiye inyuma cyane kurusha abandi yego Iseke Films ijya team menga bafise amafaranga bari yafise ariko barasubiye inyuma wibaza ko byatewe n'ikire kugira ngo basubire inyuma organisation mbi mu boss wa Iseke Film rero ubu nyene wo mubwiri nyine nagire ni basubire mu organisation yabo basubire mu organisation yabo uburyo bakora ibikorwa byabo nyine babitunganya n'ayandi hoho agiye kubomoka izo nabiheba bizorangira nabihevye rega hari abantu uno munsi muri filme bakora bakavuga ati filme wapi kabisa byaranse ariko waraba ugasanga amafaranga baragerageje kuyashiramo bakavuga ati we nimba byaranse ni wateguye ibintu nabi hari umuntu yoshobora gukora filme bikanka muge yapanze ibintu neza kiretse mu gihe wowe waje documente informe ngumenye nk'ubu urashobora kuza uvuga ngo nshaka nshire miliyoni 200 muri filme yose nzoyagarura ico gihe ntibikunda nubwo ukora organisation imeze gute ntibikunda ariko miliyoni 200 umenga ni make muri none woyagarura gute muri filme mu gihe kuko filme aba boss mu Burundi ntibasponsorize uguhaye miliyoni umenga guhaye parcelle urumva rero urumva kugira ngo uzofuze miliyoni 200 biragoye biragoye niyo mpamvu no munsi Iseke Films barako barasubira inyuma ku rwego rwo hejuru kabisa biragaragara biraboneka bari gusubira inyuma kweri wowe nk'amwe baramutse bahugize bakakuzeza ibikorwa bya Iseke Films ikintu cya mbere cyo bakorera cyo barigiye kubapangira organisation urumva ko ibintu byose bisubiza ku murongo Iseke Films kagaruka mu bihe byayo twebwe tuzi mu boss rera kubonera go iyo di oya n'abandi barabishobora je nako ntazi gupanga amatimu y'abakinyi kandi bamwe burigiye birashoboka ukabutabizi kandi ubaba gerega si impano zose dufise Jesse ni muri abantu bakubwira ngo byose ndabishoboye bice bishobore no gufata kamera ni byinshi ntashoboye kabisa ubundi abandi benshi abavuga ati jibi byose ndabizi ibintu byose akikwegerako ariko nyamavuga ngo Jesse byose nshoboye si byinshi nshoboye kweri nyuma ugerageje kuraba ino equipe ino team yitwa Truafa ukayiraba mu myaka 3 iheze ukayiraba na n'ubu byagakwiye kwibiri ahantu iruno munsi erega Musango Truafa nta zina yigeze igira habwo Fani niwe yagize izina abantu rero baritiranye ibintu Fani na Truafa
Truafa nta zina yigeze igira. bo yararigize ariko si izina rinini riruta rya Fani. Abantu bamenye Fani kurusha Truafa. Impamvu bamenye Fani urubuga rwa Truafa rwanditse ko Fani Ravine na YouTube ni Fani Ravine. Ubanza ariyo mpamvu bamenye Fani Ravine gusumba Truafa. None wumva Truafa yogira yo havigira izina gute wavuga ngo yasubiye inyuma gute? Ariko je iyo mvuze Truafa mba mvuze Fani Ravine. Kubera ko ari Fani rero urumva ni vya bindi nyene byo kuvuga erega ntituharure Fani wo muri 2018 wo muri 2020 2022 uya kuko kijya gihe nubwo yarafise abagaburira ntiyari nta mugabo yarafise yitaho yari bwaje mu byo kuvyara ngo atungure uruyoya. Ariko Fani niwe yitaho umugabo cyangwa umugabo niwe yitaho Fani? Bose none hari umugabo atitaho umugabo, hari umugore atitaho umugabo, hari umugore atitaho umugabo. Ivyo ntabyo nzi. Umugabo yo baje gukora iki none? Okay, Nyama, kino gisata cha filme rero ndashaka utubwire ubwire n'abakunzi ba kino gisata cishwe niki? Nibaje hamwe kandi batari hamwe ntibikunda. Batari hamwe n'ibikunda n'abagiye hamwe bari gutagetingana. Nyama uno munsi baramutse baguhaye diri mu Rwanda nawe wo kwigira ukigumirayo cyotegwa n'amafaranga bampaye. Ari amafaranga yongumiza nyine nugumayo. uvuga wewe target yawe n'amafaranga kabisa. None noje ahantu ntari kuronka amafaranga umva no banigiye kumara yiye wewe wabwiye ko ndiri zina mu Rwanda. Aya wapi kabisa. Kubera iki rero? Kubera ko je cyo nkeneye si izina. Oya je nani izina nkeneye. Je ari mufana nkeneye vrem. Keneye amafaranga. Je nkeneye amafaranga. Niyo mpamvu uvuga ati je nabyo abafana nkeneye. Oya je namufana nkeneye ariko ndakeneye amafaranga. No uvuga ngo we bagwaye inoto one yakwiye igasumba yuronka ngaha wo kwigiye. No genda. Ega mwese bazobatumarako. Mwese ibazanye amafaranga ni sawa. Kandi tuzogenda. Tuzoya dusigarana iki rero? Tuzoya dusigarana iki natwe ngaha? Aba bagize ko amafaranga desida. Abageze ko amafaranga desida nyene akaba ari hahitamo ahagomba kuba umuntu. Kuko nta warazi ko Cristiano Ronaldo yava muri Europa akaja gukina muri Aziya. Oya. Kubera iki n'amafaranga kandi barayafise. Bayamuhaye rero kandi ari yakeneye acaza. Acha yizira kabisa. Okay, Nyama. Hari ibintu byinshi ngaha mu gisata c'u Burundi mu ca filme y'u Burundi. Bigenda byisubiriza canke twamatona imisi yose. Bidahinduka. Hakwe gukogwa iki? Nkibi. Mvuze ngo bidahinduka. Buri gihe turazi yuko nimba haje filme turaza kubona filme irimo ibintu by'urukundo. Kando tekereza turahejeje nisimo. Urumva? Yes, biragoye kugira ngo ubone filme ngaha mu Burundi itarimo ibintu by'urukundo. Biragoye kugira ngo ubone filme ngaha mu Burundi itarimo ibintu byo guhemuka. Kugira ibi bintu rero ntitwame tubibona kira misi. Ubona hakwiye gukogwa kugira ngo batuzane bazane za zindi filme nyene abarundi bakwiye gukunda ziri ku rwego rwo hejuru. Nukuvuga ni icambere ni ya mafaranga kandi no kuyaronka. Umva bidusaba kuja hamwe. Uwo amafaranga abaye hari. Kubera iki tutokwiba banki kujya kwa Caisse de Papier. Urumva? Kubera iki tutokora filime zo kubitambara. Yego. Urumva? Ariko urumva biza kuba bigoye mu gihe umva filime yo kugitambara bigoye. Urumva? Ntibubwira umuntu ngo aje gucapa amara umwanya ariko aracapa ngo ucumuhe miliyoni 5. Filime azokura umwaka wose. Urumva? Amafaranga nuvuga ntayo. Rero urumva nta mafaranga hari kandi nani ntituzi kuyarondera. Cyose biri muri kwa kuja hamwe tutagiye hamwe ntibikunda. Ahubwo tutse no kuvuga ko amafaranga atayahari. Ngaha mu Burundi hari abantu babishoboye. Nko bagishinze filime yo kugitambara. Uyikora ukayiheza. Mama we. Bayazane kabisa.
bayazane none wumva miliyoni 50 nkareke kumara amezi 6 canke umwaka ndiko nkorera filime icyo cyo ikibazo rero none wewe iyo filime kwanza jewe wumpa miliyoni 50 nawe yoba yakoze kuri budget ingana gute uciye kuramwanga yoba ari nka filime ifise nka budget nka 150 millions canke 180 ro none iyo filime hano mu Burundi ro itagiye kuri Netflix none wumva watch udandariza ako kabazo nari nkiri kukakubatsa ikindi kandi uza gusanga tudakoze ivyo hari ibintu by'abazungu dukwiye kujamwo tudakwiye kubijyana kuko isi yabo uyu munsi bariko bakina ibintu twebwe tutokora mu Burundi urumva hari ibintu by'ibishira soni bakina n'iby'ubutinganyi n'ibiki twebwe tutokina hano urumva tudakwiye kubigana bo ariko rero hari akantu ngaha sinzi ko katahura ziriya filime nyine uvuga ngo zibishira soni harimo abantu benshi bazikunda barazikunda nyine kubera ko itari ziwabo ariko ari zawo n'umurundi yayikinya urabigene bamutuka urabigene bamutuka erega umwana atari gwaho umuhati inzoga n'itabi umwana atari gwaho umwigisha kunywa itabi ari gwaho gacubabwira ati ntuzo yirahira rero hage nabo bararyoherwa abandi bari kubikina mugari umurundi ntivyo yabisa neza niyo mpamvu baci batugumiza muri bya bintu nyene kandi je nimeze ko ikibazo tari inkuru dukina ikibazo ni abakoreya inkuru zabo ni zazindi nyene aba Philippine inkuru ni zazindi nyene kandi ziragugwa kuri Netflix nubona haburikire kugira ngo filime ziwacu nazo zitangure kugugwa kuri Netflix amanorme n'amafaranga tubaye turonka amafaranga umuntu yo kwicara gakora filime nziza kamera ushaka kayizana tukaba kayigura kuri Netflix nyama kugira ngo hiturahira abantu gira akajambo kamwe canke tubirubwira abakunzi basenga media n'abakunzi bawe muri rusange jewe ivyo bintu birangora ariko umuntu arigira hame yamaze kwigira abantu bakamufasha kwigira urumva umuntu arigira iyo amaze kwigira abantu bakamufasha baje ndiko ndashaka kuvuga abantu ntibashigikira ikijuju oya ego mugabo iyo abantu beretse ko uri mature abantu beretse ko uri seriye nabo babipfuza kuba hafi yawe donc barizana abagenzi barizana iyo uri seriye urumva ngo ni wowe kwanza utera intambwe ya mbere ukamenya icyo ushaka ukamenya icyo ushaka gushikako hanyuma ukabona kuronka abantu yego kandi ni wabigira neza cyangwa ukabigira nabi bose uzobaronka ubigize nabi uzoronka abantu babi kuko wifashe nabi donc nkibaye mu nyanzoga cyane cyangwa ukabunywa atabi cyane uzogira abagenzi nyene babanywa atabi yego ariko ibaye seriye nyene ukagira ukaba umuntu ari seri nyene uzogira abantu nyene bari seri nyama ndagushimire cyane bro abakoze cyane abakoze basenga media tv je ndabashimiye biyo ku mutima imana bane namwe kadura bekra dutesha umutwe mubane namwe imana barinde cyane naho butaha